Umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko ibiriko biravugwa bigezwe ko muri no mugoroba igenekerezo ni ya 27 ndamukiza umwaka wa 2026. Ndabaye kaze rero muri no makuru bivanye naho buri umwe wese dukurikirana mwe muri nga mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zitanu zose uko zigize igihugu mu ndinganizo nshasha shizwe ko mu mwaka uheze w'2025 hari abari Igitega, Buhumuza, Butanyerera, Bujumbura ndetse n'abari muri Burunga mwese ndabakengurukiye ko tubana umunsi ku munsi. Sinabagiye kandi abadukurikirana baherere mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabakengurukiye cyane nanabakaze muri ano makuru. Ni mugihe benshi bagiye kuvuga ingene ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bwifashe kuri uno munsi bagendera ku vyago vyashikiye Burundi mu mwaka wa 2015. Ivyo benshi bavuga ko ngo aramahano yabaye mu gihugu cy'u Burundi. Ibibazo vy'ubutunzi na politike igihugu cy'u Burundi kirimo vyose bifise umuzi ku kiringo ca gatatu ca Pierre Nkurunziza ngo yihagiye atarekuriwe n'amategeko. Ni mu gihe benshi bavuga ko muri iki kiringo habayemwo vyinshi bitandukanye ngarico catumye amakungu anene Burundi mu vy'ubutunzi. Hariho kubura imikoraniro n'ibihugu bitandukanye ndetse n'imiryango mpuzamakungu harimwo nk'ubushiramwe ry'ubumwe bwa Buraya, ikigega c'isi kijejwe vy'amafaranga FMI ndetse ni banki y'isi muri rusangi. Sivyo gusa kandi kuko ikiringo ca gatatu catumye igihugu gikena amafaranga y'agaciro kandi mu bihugu bibanyi ariyo catumye ibiciro ku isoko biduga ku rugero rutangaje gushika ingene vyagiye biraduga kuri no munsi ibintu bikaba vyarabaye ibikomeye cyane kushika naho igitoro cabaye nk'umuzi wibuye kandi mu bihugu bibanyi cisesa nubwo nabo kuri no munsi bivuga yuko ibiciro bariko baragurira ko ibitoro vyoba vyaraduze ariko bo igari nuko ivyo bitoro bitabura. Ishirahamwe Brarudi, Sosumo na Fomi ubutunzi bwayo nabwo bivugwa yuko bwagiye hasi kubera kubura amahera mva makungu mu gihe Fomi yo yama yiba amahera y'abene gihugu. Ni kiringo catumye kandi abarenga 400 bahunga Uburundi mu mwaka wa 2015. Ni kiringo cakweze igeragezwa rya kudeta y'umwaka wa 2015. Ni kiringo kandi catumye haba iyugagwa ry'urubibe Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda, igihugu kibanyi abarundi n'abanyarwanda bisanganamwe ku rugero rudasanzwe. Sivyo gusa kandi kuko ari kiringo catumye ibimenyesha makuru amaradio n'amashiramwe arana gateka kazi na muntu bifutwa mu Burundi. Incabwenge zarahunze igihugu. Ni kiringo kandi cononye isura y'u Burundi ku rwego mpuzamakungu ku buryo atamunyamitahe acubahuka ko hatweruka ngaze ashora umutahe we nga mu gihugu cy'u Burundi. Mbere n'ababigerageje barabonye ivyashikire Dr. Christophe Saba akavuga ko imitahe yabo batopfa bayizanye nga mu gihugu cy'u Burundi kubera abo n'aba mugambi witwa ndimwo aho ushora umutahe mu gihugu cy'u Burundi abategetsi batandukanye bakifuza kugiramwo ijambo kandi atanu rufaranga na rumwe bashoyemwo. Hari kwigenekerezo ya 25 ndamukiza umwaka wa 2015 kuri ubu imyaka 11 irarangiye aribwo Petero Nkurunziza atangaje cese kazitoreza ikiringo ca gatatu cari kinyuranye n'ivyo abarundi basezeraniye Arusha. Ingaruka mbi z'iki kiringo cakweze ntaho zidondagura ngo azimare ariko izi tuvuze ruguru inyuma y'imyaka 11 Burundi ngo ntiburashobora gukemura ingaruka mbi nimwe zakwezwe n'ico kiringo ca gatatu c'umwisi Petero Nkurunziza. Kwigenekerezo kandi rya 2026 ndamukiza umwaka wa 2015 nibwo imyirekano yatanguye mu gaturuturu ku munsi w'Imana. Hari mu gisagara ca Bujumbura nibwo vyatanguye kugeza nk'igihe c'isaha 4 z'igitondo. Abanyagisagara bari bamaze kuzura mu mabarabara barakubita harazima. Igipolisi carerekanye inyifato zitangaje aho cogiye ku ruhande ngo gicunge ko abakora imyerekana atace bariko baronona cabamijemwo ivyuka vyo kera canamijemo kandi amazi ivyo bigaherekezwa no kubarasa amasasu yica. Amasharamwe yigenga yari yararitse abarundi kwerekana akababaro kabo mu mahoro yagejwe n'ubutegetsi k'ivyo yatunganije atari imyerekana ahubwo ari imigumuko. Ubutegetsi bwaciye butangura gukwiragiza ubutumwa bw'ibinyoma buvuga ko hagumutse amakaritsiye yarwiriyemwo abatutsi. Buri nyamitwe yavugira ibiro vy'umukuru w'igihugu yadenderekanya ko igisagara ca Bujumbura gitekanye kiretse amakaritsiye nka Mutakura, Cibitoke, Nyakabiga na Musaga.
mu gihe cyose cy'imyerekano yo kugondoza Nkurunziza aho gusokora yategetse igipolisi n'iperereza kurasa abari mu myerekano, kubayorera mu busho, kuboreza igufa bafashwe no kubanigagura. Hapfuye abantu benshi cyane. Mu gihe cy'imyerekano kandi wari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu niwe yari guhagarara rugabo, kuko mu byo agejwe harimo kubariza amategeko agenga imyerekano. Uwo yari Edouard Nduwimana w'ico gihe, aho gutabara inzira karengane nawe yabaye umushikiranganje niryo, ahubwo yuhirira ibinyoma vya Willy Nyamitwe. Igenekerezo ya 2026 ndamukiza uyu mwaka w'2026 ni umunsi w'inibagirwa amateka y'u Burundi, kandi benshi barafise icyizere ko umunsi umwe azoboneka ubutegetsi ngo butahura maze uzuribuka, kuko uko umwaka utashe nk'umunsi wo kwiganzura agacinyizo. Kuri iryo genekerezo kandi rakomeye cyane, kuko no muri CNDD FDD ntibagengeshanya kuryikugura. Mu mwaka muri CNDD FDD bagira bati muri 2015 twaratahuye, ntawe uzi ico batahuye ariko ico bikoze bigiye bikorwa ababigizemo uruhara mu buryo butandukanye, bakoze igikorwa citeka ku gihugu, kandi hazogera igihe ukijya gikorwa cubakigwe icibutso. Nkurunziza yaratemye aratongora abadashigikira ikiringo ciwe, mbere ahava arishigikira. Yamara ngo sogokuruza yagiye yamaze ngo nta usomera induru ivuga. Yavuye acanamwo n'abamugwanye ko muri ubwo bube gito, imbere birangira bamwatsa ubuzima bamutamitse ishano. Yasandavye cya kiringo atakirangije. Gushika ubu muri CNDD FDD bihaya ko baburijemwe abagumutse mu mwaka wa 2015. Mu mvugo bavuga nk'abatahukanye insinzi mu mwaka wa 2015, ariko mukanyuza wumva bariko barivuguruza ngo raba ingene igihugu kimeze biturutse ku vyabaye mu mwaka wa 2015. Umutegetsi umwe rudende benshi bahora bavuga niwe bisigura neza, no mukuru inama nkenguza amateka ariwe Gervas Ndirakobuca. Iyo benshi bavuga ku isura y'ubutunzi bw'igihugu, Ndirakobuca we avuga atarya umunwa ko ibibazo by'ubutunzi igihugu kirimo bifise imizi ku makuba yo mu mwaka wa 2015. Nawe nyene ntibabuka kudoma ko inkwezi y'akarongo arinda ndende yamwe mu bategetsi, ariko abatanze ubutumwa bukomeye ku CNDD FDD bavuga ko umugambwe wabo watahukanye insinzi mu mwaka wa 2015. Benshi rero bakabona ko ikiringo cha Petero Nkurunziza cy'umwaka wa 2015 cyakweze vyinshi cyane ku gihugu cy'u Burundi, mbere ngo hari n'ivyo urwaruka rumwe rubeshwa hamwe n'imbonera kure cyane cyane kuba bijanye n'ivyabaye mu mwaka wa 2015, aho babeshwa vyinshi. Pacifique Nazwe nawe rero yashimye gushira habona ivyo benshi mu bategetsi bavuga. Kuri uyu myaka 11 irarumanye kuvatangwa imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Ubutegetsi CNDD FDD bumaze imyaka yose bukwiza ibinyoma cyane cyane kurwaruka, kugeza aho binjizamwo ivy'amoko muri urwo rugamba rw'iteka. Reka twibukanye amatariki makuru y'ivyagiye birakurikirana kugeza aho twinjira mu myerekano y'abanyagihugu mu mwaka wa 2015. Reka duhere gato ku vyabaye imbere y'umwaka wa 2015. Hari kugerekerezo ya mbere 0 umwaka wa 2012, mwijambo ryo kwifuriza umwaka mwiza abarundi bose, President Petero Nkurunziza yamenyesheje ko mu bintu bitatazorangura mu mwaka mushasha arimwe guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Aho rero niho havuye umwikeko ko ashaka gukuramo ingingo zimutuma adashobora kwitoza ubwa gatatu. Muri ico gihe iruhande y'ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2005, Burundi bwari bufise amasezerano ya Arusha, ari nayo nkomoko y'ibwirizwa shingiro yavuga ko atamukuru w'igihugu azigera arenza ibiringo bibiri. Kwigenekerezo ya 28 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2012, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Edouard Nduwimana yararungikiye umukuru w'igihugu rwandiko note rujanye n'integuro y'ibwirizwa shingiro. Urwo rwandiko ntirwigeze rushigwa ahabona. Uwo mushikiranganje nawe yagumye ari wafise mu minwe ikibazo c'ibwirizwa shingiro, akabikora kenshi mu misho ku buryo n'abagenzi be batamenyeshwa ibiriko birategurwa. Kwigenekerezo y'icenda ishiri ya 10 gitugutu umwaka wa 2013, inama shikiranganje yarize integuro y'inyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro. Iyo nteguro yahindura kandi ingingo zirenga 80 mu ibwirizwa shingiro ryahahora. Igitangaje ico gihe abashikiranganje ntibigeze bahabwa urwandiko rw'iyo nteguro, ahubwo bafata ibwirizwa shingiro ryahahora, Edouard Nduwimana akabasomera ingingo zigiye guhinduka. Inama irangiye bose baratswe ivyo bakoreyeko. Abagaragaje ko bazi ibibazo nabo babwiye ko boheza bakarungikira amakenga yabo abashikiranganje harimo Edouard Nduwimana, Pascal Barandagiye na Clotilde Niragira barabe ivyo heza bigakosorwa.
Kwigenekerezo y'umunani Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2013 integuro y'ibwizwa shingiro yararungikiwe inama nshingamateka. Piyo ntavyo hanyuma yarayirongoye avuga ko yari integuro igoye rwose kwiga kubera yafuta amasezerano yarusha igashiraho ubundi bwoko bw'intwaro butigeze bwumvikanwa ko. Amaze kubona iyo nteguro yaciye yumvira inzira zose zishoboka zotuma abantu baganira ibiri muri iyo nteguro nk'uko tubisanga mu ntahe yiwe. Kwigenekerezo ya 27 gushika kwigenekerezo ya 29 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2013 abanyepolitike na bamwe mu bari mu mashiramwe yigenga barahuriye muri BNB baca bumvikana ko hoba inama yo kuganira neza ibijanye n'integuro y'ibwizwa shingiro rishasha maze abaserukira inzego z'igihugu bakayitaba. Kwigenekerezo ya 19 ishiriya 20 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2013 inama nshingamateka na nkenguzamateka zarateguye inama yo guhanahana ivyiyumviro hagati ya leta abashingamateka n'abakenguzamateka abanyamigambwe abanyamadini nabo mu mashiramwe yigenga kubijanye n'integuro y'ibwirizwa shingiro. Iyo nama yabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kandi yarongwe na Piyo ntavyo hanyuma umukuru w'inama nshingamateka w'ico gihe Bena Gabriel Ntisezerana yari umukuru w'inama nkenguzamateka ico gihe. Inama yarangiye yumvikanye ko atavyo guhindura ibwirizwa shingiro kiretse ingingo zibiri zitoya zari zihuta. Kwigenekerezo ya 21 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2013 mu gihe yarahejeje gukora ibikorwa rusangi imutaho umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Pascal Nyabenda yamenyesheje ko ivyavuye mu nama yo mu kigo batace bivuze ko nyabuna hahambaye ivy'inama nshingamateka izotora. Abamwumvirije batahuye ko ahejeje gushikiriza ubutumwa bwa Petero Nkurunziza. Kwigenekerezo ya 21 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2014 inama nshingamateka yaranse kwemeza integuro y'ibwirizwa shingiro leta yari yayishikirije. Zabaye kandi CNDD-FDD n'abakunzi bayo bari bafise abashingamateka bakwiye bo kuyitora. Kikaba cyari kimenyetso kitabesha ko mu butegetsi bwa CNDD-FDD harimo abantu badashigikiye nambikiringo ca gatatu. Ivyo bimaze kuba ntivyabujije ko Edouard Nduwimana bandanya kuvuga ko naho iyo minyanyuro itemejwe atakibuza ko Petero Nkurunziza ishobora kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Kwigenekerezo ya 20 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 intwazangabo 13 zifise ipete rya generali zazo zigwana muri CNDD-FDD zarandikiye President Nkurunziza zisaba ikurwa rya General Adolphe Nshimiyimana na General Alain Guillaume Bunyoni zibagiriza amabatagirize na yari mu Burundi yatumye igihugu cambari bara mu makungu. Amanama yo gutegura iryo kete yari yahagaze cyane ku kwanka ikiringo ca President Nkurunziza ariko ikete ryanditswe mu rupfasoni nk'uko ryo bari genewe Adolphe Nshimiyimana na Alain Guillaume Bunyoni rikagira igopi igenewe Petero Nkurunziza. Iryo kete ryarateye ubwoba President Nkurunziza nk'uko tubisanga mu nayo leta na General Guillaume Nabindika yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'igipolisi. Mu basinye iryo kete harimwo na Varisito Ndayishimiye. Kwigenekerezo ya 28 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 President Petero Nkurunziza yarabogoje General Adolphe Nshimiyimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru vy'igendereza SNL be na General Alain Guillaume Bunyoni mu mabanga y'umwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu Chef de cabinet civil du président de la République. Aba bagabo babiri nabo baciye basaba President Nkurunziza katoba maramaza ngo bakure ubo nyene abo ko yocakura na General Varisito Ndayishimiye mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu arabi vy'igisirikare be na General Guillaume Nabindika yari umuyobozi mwishikira arabi vy'igipolisi. Banamusabye kandi ko atokwitandukanya nabo kuko bari basangiye amabanga menshi. Umwe mu bayobozi bashasha yabaye General Major Godefroid Niyombare yagenywe kurongora urwego rukuru rw'igendereza SNL. Izi ngingo zarafashije cyane gucanishamwe wa mugwi w'abajenerali batari bashigikiye ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Bamwe bagumye kwibanga mu nyuma baranahakwa kwicwa abandi bamaze kugenwa mu mabanga mashasha bakabona inyungu ziriyo bahisemwe kwiyegereza Petero Nkurunziza cyane. Mu mpera za Kigarama umwaka w'ibihumbi 2014 niho mu nama y'urwaruka rwa Paruwasi Murayi Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana yatanga impanuro ikomeye cyane ati mu gihe amategeko atavyemera umutegetsi naho yo barakoze neza ntarekure kwitoza ubugira gatatu uwo bikora yo bashaka kutugira abaja kandi nta numwe arekuriye kugira umuja mugenzi we nta numwe. Ikivugo cyo kutababaja b'umuntu kiba kiravutse gutyo maze guhera mu mwaka w'ibihumbi 2015 abiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza baca bafata ikivugo ca sindumuja. Hari impanuro rero za benshi ikanguro ry'indongozi muri CNDD-FDD ziyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Nkuko tubisanga kandi muri iyi nkuru
Kwigenekerezo ya 26 umwaka w'ibihumbi 2015 amashyirahamwe adakiranira ivyicaro vya politiki arenga 300 yariyunze arashinga urunani rwo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu Mouvement Acte ou Troisième Mandat. Urwo runani rwagiriye ko kandi rumenyesha ko hamwe Perezida Nkurunziza yomenyesha ko azokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ruzoca ruhamagara abanyagihugu kuvyamiriza. Urwo runani rwa ruhagaze ku bintu bitatu vy'ingenzi: iyoherezwa ry'amasezerano yarusha n'ibwirizwa shingiro, itunganywa ry'amatora meza muri Ruheshi na Mukakara umwaka w'ibihumbi 2015, kubuza ingendo ya Perezida Nkurunziza yo kwihagira ku nguvu ubutegetsi atarekuriwe no kumvisha amakungu uruhara rwayo mu kubuza iyo ngendo. Hagati ya Ruhuhuma na Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2015, Petero Nkurunziza yarakiriye intumwa mpuzamakungu zitari zike hamwe n'impapuro zavuye henshi ku isi no mu gihugu hagati. Impanuro zamwereka ko kwitoza ubwa gatatu ari uguturira igihugu, kubusubiza mu njyane za kahise, gusubiza inyuma demokarasi ndetse no gusubiza igihugu mu ntureka. Abanyamerika, umwe bwa Buraya, umwe bwa Afurika, ONU, Afrika y'Epfo, Tanzania, amasengero, imigambwe, amashyirahamwe yigenga, abashinga amateka, abategetsi bava muri CNDD FDD, abo bose barahanuye, ariko Perezida Nkurunziza ahitamwo kuziba amatwi. Kwigenekerezo ya 13 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2015, umukuru w'ibiro bikuru vy'igendereza General Major Godefroid Niyombare yarungikiye raporo umukuru w'igihugu imumenyesha amakungu ahagaze ku bijanye n'ikiringo ca gatatu n'ingaruka kizogira mu gihugu cose. Iyo raporo yari yerekana ko Perezida Nkurunziza aramutse yitoza ubwa gatatu azoba kwegeye igihugu amahano akomeye. Perezida Kwigenekerezo 19 Ruhuhuma kandi umwaka w'ibihumbi 2015, Perezida Nkurunziza yarabogoje General Major Godefroid Niyombare mu mabanga yo kurongora SNL amusubiza General de Brigade Etienne Ntakarutimana. Abandi yabogoje ni General de Brigade Ronald Ngendakumana ari umuyobozi mwishikira aba General Niyombare, aca amusubiriza General de Brigade Maurice Mbonimpa be na Sylvestre Ndayizera arongoye iperereza mu gihugu hagati. Didier yasubirijwe na Bertin Gahungu. Abo bose bakuwe bazira raporo General Niyombare yandikiye Perezida Nkurunziza. Inyifato ya General Niyombare yaratangaje rwose Nkurunziza kuko yarazi ko yamusize mu kigega ngo apfungure yinumire. Kwigenekerezo ya 11 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015, umukuru w'umugambwe CNDD FDD Pascal Nyabenda yatangaje ku radio BBC y'Abongereza ko abagumya banga batarota baje mu matora umukandida wabo atari Petero Nkurunziza. Cegihe byabonetse ko avuze amajambo atumwe, kuko naho impanuro zari nyinshi Perezida Nkurunziza we yaguma mu gacerere. Yageze kuvuga yabituma bamuvugira cyane cyane umukuru w'umugambwe. Ayo majambo yaravyaye kutumvikana gukomeye muri CNDD FDD. Kwigenekerezo ya 13 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015, umuvugizi w'umugambwe CNDD FDD Onesime Nduwimana yatunganije ikiganiro kubamenyesha amakuru umuntu mbere yo gukosora ivyavuzwe na Pascal Nyabenda kuri BBC. Onesime Nduwimana amenyesheje ko CNDD FDD ifise abanywanyi batari bake bashoboye kurongora igihugu, ko ari inama nkuru y'inararibonye ariyo yonyine ifise ububasha bwo gutora umukandida wa CNDD FDD mu matora. Kuri iyo genekerezo nyene ya 13 umwaka w'ibihumbi 2015, Ntwarante umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'imigenderanire n'andi makungu Augustin Sanze yaraye raporo Perezida Nkurunziza ku bijanye n'urugendo rw'abagize inama nkuru y'umutekano ya ONU. Ambasaderi Nsanze yahanuye Petero Nkurunziza ko yobamenyesha ko atazitoza kubera ko ico kibazo cyari kigiye kutosekaza bikomeye imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Haciye akanya gato Augustin Sanze yamenyeshejwe ko atarekuriwe kuza kwitaba umubonano wa Perezida Nkurunziza n'abagize inama y'umutekano ya ONU. Imvo yahawe nuko intebe zari zike nkuko bimenyeshwa na Leonidas Atungimana ari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza. Ariko imvo nyamukuru ryari ishavu rya Perezida Nkurunziza amaze gusoma raporo ya Ambasaderi Nsanze. Kuri uwo munsi Perezida Nkurunziza yarakiriye abagize inama ijejwe umutekano ya ONU. Izo ntumwa zari zirongowe na Ambasaderi Samantha Power yaserukira Amerika muri ONU. Izo ntumwa zaratanze impanuro zikomeye cyane ku bijanye no kubaha amasezerano ya Arusha. Ambasaderi Power yaravuze atari y'umunwa k'igihugu ciwe kidashobora gushigikira ikiringo ca gatatu. Mu nama Ambasaderi Samantha Power yagiranye n'abaserukira amashiramwe yigenga uwo munsi nyene yaravuze ijambo rikomeye cyane. Utabantu benshi baritiranya gukunda igihugu no gushigikira leta. Leta ni vyiza cyane kuyishigikira ikoze vyiza, ariko kandi gukunda igihugu birimo kudashigikira leta iyo igiye mu mafuti. Leta siyo gihugu, leta zirahinduka ariko igihugu kigumaho.
Nyuma yaho kwigenekerezo ya 14 ntwara n'umwaka wa 2015 ku mugoroba w'uyo munsi yarakoranye inama y'inararibonye za CNDD-FDD Conseil des Sages, urwego rwari rurongowe na Petero Nkurunziza kandi ico gihe rwahuriramwe ibihangange mu nzego z'igihugu nka Piyo Ntavyo. Hanyuma yararongowe inama nshinga amateka. Gervais Rufyikiri yari icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu, Mohamed Rukara yari umuhuza w'abarundi akaba n'icegera cy'umukuru w'urwo rwego, Pascal Nyabenda yari umukuru w'umugambwe, Jeremy Ngendakumana uzarongoye umugambwe n'abandi. Naho rero inama yari itumbere kwiga ivyumviro CNDD-FDD zojana mu matora, ivyo bihangange vyo vyashaka ko bavugana ibijanye n'ikiringo ca gatatu. Mohamed Rukara nk'icegera cy'umukuru w'urwo rwego niwe yatanguje ikibazo kijanye n'ikiringo ca gatatu, abandi baramwunganira nk'uko bivugwa na Gervais Rufyikiri. Ivyo bihangange vyose vyagarutse ku ngaruka mbi ikiringo ca gatatu kizozanira igihugu. Hageze ko President Nkurunziza yishura, yaratangaje bitavye iyo nama yabanje kumenyesha ko Nezumendo w'Imana bogojwe mu mabanga yo kuvugira umugambwe, aca tumira baraho bose gusenga. Petero Nkurunziza araheza arabasengera. Isengesho ryo baryaramaze umwanya munini cyane, ryuzuyemwe ibitutsi vyinshi ku bantu batazi gushima ivy'Imana n'umugambwe vyabakoreye. Inama irangira tanga ingo n'imwe ifashwe ku bijanye n'ikiringo ca gatatu, bose bagenda bumiwe. Kwigenekerezo ya 15 ntwara n'umwaka wa 2015 umufasoni wa Agathon Rwasa yarazwe kugandagurwa aho yaragiye kugira neza imishatsi. Umuntu yazanywe n'imodoka ya Prado y'ibiyo bitabona yamusanze aho hantu aramurasa mu mutwe. Imana irakinga kuko uwari karakora imishatsi yabibonye mu kiyaca asunura umufasoni wa Agathon Rwasa. Urusase rwarasotse ruramukomeretsa gatoyi acagwa hasi. Warashewe yaciye yiruka, imodoka yuzuye abapolisi ca iramwakira iramujana. Nta matoza yakozwe ico gihe. FNL ya Agathon Rwasa yari iherutse kunga ubumwe na Uprona bakoruna n'amizero y'abarundi, bagira ko kandi bashira imbere Agathon Rwasa mu matora y'umukuru w'igihugu. Kwigenekerezo ya 20 ntwara n'umwaka wa 2015 bamwe mu bategetsi hejuru mu nzego za CNDD-FDD no mu gihugu barakoraniye mu biro vya Nezumendo w'Imana muri Sokabu, maze bategura urwandiko rwerekana aho bahagaze ku kibazo c'ikiringo ca gatatu. Uru rwandiko rwarerekana neza ko ico kiringo kije gusubiza inyuma igihugu mu njyane n'intureka, kandi ko kije kuryanisha abarundi n'amakungu. Abari imbere muri ico gikorwa yari Leonidas Hatungimana, umuvugizi w'umukuru w'igihugu, Nezumendo w'Imana, umuyobozi mukuru wa Sokabu, Pascal Barandagiye umushikiranganje w'ubutungane, Papier Ruhotora yari umutegetsi wo mu bushikiranganje w'intwari ibereye, Richard Nimbesha aho zari umukenguza amateka wa CNDD-FDD. Mu minsi yakurikiye abategetsi 175 bava muri CNDD-FDD barasinyira urwandiko. Pascal Barandagiye ntiyarusinye kuko vyari bitegekanijwe ko abashikiranganje bazosinyira hamwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri. Abo rero nibo bahavuye bitwa abafronderi. Abo bose rero nibo bahavuye bitwa abafronderi. Nyuma y'urwo rwandiko abarusinye ko barahamwe bikomeye, barabogozwa amabanga yabo, bararonderwa ngo bicwe, abatari bake barahunga igihugu. Reka tugaruke kandi ku bimenyetso vy'ibihe. Imbere yuko abimyerekano yo mu mwaka wa 2015 hari ibihe bibiri bikomeye vyerekana ishavu ry'abarundi vyatumye biboneka ko bashobora kwiziyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Icambere kwigenekerezo ya 15 Rusama mu mwaka wa 2014 umukuru w'ishiramwe riranira agateka kazina muntu Petero Karaveri Mbonimpa yarahagaritswe aje gupfungwa mu mpimba. Mbonimpa arafise imyaka irenga 60 yahoze ari kumwe na Melchior Ndadaye. Mbonimpa yafatwa nk'umutama w'imvuga kuri igihugu cose cyubaha, yagwanira uburenganzira bw'abarenganywa ataravye ubwoko bwabo. Yafunzwe ahowe amakuru yatanze ajanye n'imbonerakure zariko zihabwa imyimenyerezo ya gisirikare ahitwa Kiribahondezi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mbonimpa kandi yarasanzwe hamwe kubera amabi yagiye ashira habona nk'icwa ry'abanywanyi ba FNL bishwe mu mwaka wa 2006 batabwa mu ruzi Ruvubu bene isekeza zafisha ryo kwica abanywanyi ba FNL nyuma y'amatora y'umwaka wa 2010. Wundi kuva muri Rusama gushika muri Nyakanga umwaka wa 2014 isekeza Vendredi Vert ryo gusabire kurwa rya Mutama Mbonimpa. Muri ico kiringo c'amezani buri wa gatanu abantu batari bake barambara imyambaro isa n'urwatsi rubisi kugira bifatanye na Mutama Mbonimpa. Mbonimpa yari yafashwe ari ku wa gatanu, ibara ry'urwatsi rubisi naryo ryari ryibutse umwambaro w'abanyororo mu Burundi. Kwigenekerezo ya 29 Nyakanga umwaka wa 2014 Mutama Mbonimpa yararekuwe. Isekeza Vendredi Vert yari yamenyekanye rwose kugeza naho Perezida wa Amerika Barack Obama asabire kurwa rya Mbonimpa. Umunsi arekurwa abaye umunsi mukuru udasanzwe mu gisagara ca Bujumbura. Kwigenekerezo kandi rya 20 umwaka wa 2015 ihagarikwa rya Bob Ruguri ku muyobozi wa RPI radio ya mbere yari yumvizwa n'abarundi.
Bob Rugurika yaho amatohoza yakozwe ku iganagurwa ry'ababikira batatu b'abataliyano mu Kamenge ku igenekerezo y'indwi igeza ku igenekerezo y'umunani kwezi kw'icenda umwaka w'2014 mu Kamenge. Iri pfungwa ryarashavuje rwose abanyagihugu rikomeza intumbero yo kwanka ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Irekurwa rya Bob Rugurika ku igenekerezo 19 Ruhuhuma umwaka w'2016 ryatumye haba imyerekano idasanzwe kuva Muramvya aho yarapfungiye gushika Bujumbura. Iyi myerekano niyo yabaye ikimenyetso kitabesha ko abarundi bari biteguriye kuja mwibarabara Nkurunziza aramutse yitoza. Reka tugaruke muri Ndamukiza rero umwaka w'2015. Nkuko bivugwa mu ntango ya Ndamukiza umwaka w'2015 haravutse unani rw'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD rwifatanije n'abafonderi bashinga urunani rwitwa Muvoma Arusha rwaye intumbero yo kugwanira amasezerano ya Arusha no kugwanya ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Urwo runani rwaciye ruhamagara imyerekano y'abanyagihugu yo kugenekerezo ya 17 Ndamukiza umwaka w'2015. Imyerekano yarabaye akanya gatoyi mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu bayitavye barafatwa barapfungwa, nta bamenye impamvu urwo runani rwari rwahisemo gukora imyerekano imbere yuko Perezida Nkurunziza avuga ko azitoza. Ku igenekerezo ya 25 Ndamukiza uwo mwaka w'2015 Perezida Nkurunziza yaremejwe nk'umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Nta matora yabaye muri CNDD-FDD kubera ko batinya ko haboneka abandi batamwemeza. Hakoze ivyo gukoma amashi gusa. Ni gutyo Nkurunziza yarenze ku mpanuro zose yahawe ahitamwe guturira igihugu. Igenekerezo ya 2026 Ndamukiza umwaka w'2015 imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza iratangura. Nkurunziza itamwe inzira zibiri gucanishamwe abanyagihugu akoresheje amoko kwica bamwiyamiriza igihugu aragituriye nawe nyene abari kuyiteka hinduka gatinya shengero ntiyasubira guturukira amaso y'abandi bakuru b'ibihugu. Ikiringo ca gatatu yarakironse ashesha amaraso y'indiriza abarundi ariko camubereye nk'umuvumo ntiyakimaze kuko yapfuye asigaje amezi 2 gusa ngo kirangire apfira mu bitaro vy'Ikarusi bita Natwe Turashoboye. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ifyonde subscribe canke sabone ne butarafyinda ko kugira ngo tujucikanwa n'adushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramu bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba iba biriko biravugwa mu gateka kazi na muntu imigenderanire n'andi makunguru se n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari n'ibindi vyinshi turiko turabaronderera tuzobageza ko ku munsi w'ejo gusa tubibutsa ko ku munsi w'ejo igenekerezo ya 28 Ndamukiza uyu mwaka w'2026 ariho hazoba igikorwa cyo gushingura umushikiranganje Gabibugaga yagandagwe ku igenekerezo 16 Ndamukiza uyu mwaka. Numuza TV rero Imana iba hezagere mu bikorwa vyanyu vya misose muriko murakora.